ndumiwe. Yaca ndungikira audio ambwira ati avuga ati uyu ni Ntare, mwumve ukuntu Ntare avuga ngo bakunzi banje mwahoze munkurikirana kuri INYISHU media, nagomba nabamenyeshe ko ubu ndiko ndatora mitende. Murambabarira, uyu ni Ntare. Ninge subiza inyuma gatoya, audio nayishize muri speed, reka ndayishyire muri voice yayo original. Uyu ninde? Ni Ntare. Inge dusubize inyuma mwumve Ntare, jewe naguye mu gahundwe, inge twumve kandi. Yes, bakunzi ba INYISHU media, muraho murakomeye, jani sawa. Je ndibaza kuri incuro mbonye je nyene ngako kamera INYISHU media abari kintu. Ico kintu kirashaka kuba ikintu cy'umubabaro canke ico kintu kirashaka kuba ari ikintu cy'umunezero udasanzwe. Bo nikuvuga rero icyange koza mbanashimira abakunzi ba INYISHU media, na cyane cyane ari abantu basanga inbox je ku gato kiwanje akambira ati bahebi yake kwihangana, bahebi yake felicitation mubandanye uko ibintu ukora tubibona nukuri dufise ico toguha, ariko kwihangana imbere ni heza. Ako kajambo rero imbere ni heza nakano gakomeye cyane. Utari umuntu nyene ufise ubwenge uvuze ati imbere ni heza baza ko ariko araguprofita. Oya mugabo umuntu ajya akakubwira ati imbere ni heza, aba ari umuntu akomeye cyane hambaye mu buzima bwawe. Nikuvuga rero abo bantu barabakurikirana INYISHU media bagakomanta bakavuga ati nuko nabantu bahambaye cyane mu buzima bwanje, niko novuga si mu buzima bwanje gusa ahubwo no mu gihugu cyacu. Nikuvuga rero icyambere mba ndabashimira bivuye ku mutima. Uyu mwaka uravye umengo numwaka twatanguranye n'ibigeragezo bitandukanye, ariko gusa kuba twatanguranye n'ibigeragezo bitandukanye akubwira ati utanguranye n'ibibazo aheza neza. INYISHU media rero iri mu makampuni yatanguranye n'ibibazo byinshi cyane bitandukanye, ariko icyo nzi gusa patakwa pazuri. Jendi baza nuko. Bo nukuvuga rero ragoma ndababwira ati mutubabarire. Cyambere mukutubabarira kuko ibiganiro twasanze twahora tubaha muri 2020 usanga uko mengo twasubira inyuma gato mugabo nikindi nacu mengo twatera intambwe, bya bigeragezo turabicamwo amahwa n'ibindi turayacamwo. Abantu rero bizera Imana 100% nitwereka kuca mu bigeragezo musazwe mubizi ya rero inkuru ufise no munsi si yindi, ni inkuru yandi ya Ntare. Ntare yasanzwe akorera muri INYISHU media, Ntare yasanzwe ari umukozi wanje. Mu majambo make novuga yuko Ntare ubu ahari namaze kuhamenya, kandi turi mu gatondo nafashe kamera jenye ndiko ndi kamera. Urumva nashise ku biro nacha mfata kamera ndi kamera vuga ati je umuhinga mu byose, novuga ko mu bintu byo gukamera ndazi ku kamera kandi ndiko ndabara ama image ukagira iki. Mugabo iyi nkuru rero sinashase ko ndayigumizamwo, nashase ko ndayisanzagaza mu bantu cyane mu bakunda abantu basanzwe bakunda Ntare. Urumva rero umukunzi wa Ntare uvuye ku mutima, umuntu uramukurikirana Ntare uvuye ku mutima. Uno munsi inkuru ndababwire si yindi nuko Ntare yamaze gukira. Nari ngaye mu Bujumbura, ariko icyo mwomenya yuko Ntare ubu ameze kudo. Bo rero sinobacisha amajambo, ari umuntu je gusa uyo muntu agumena mubaza ati none we biri gute Ntare ko twasanze twumvise ati ngo Ntare bimeze ukunuko. Ntare yasanzwe ari mu masengesho ngo yaranyise nimba yaratakaye n'ibindi, kuko razi ko abantu bagira utuntu twinshi dutandukanye, utujambo twinshi abi wabo twaragize renyo n'ibindi batswe kwiyari kumwica ujya mu mapasta nimba ari mu mapasta. Urumva ariko gusa nkabahebi yake je nagume mvuga ati rero ibi bintu urafise intumbero, kuko Ntare je gusijamo nagume mvuga ati Ntare nashaka gutakara navyo genda gute ujya so mwana muto umuntu arengeje imyaka 200 yotakara gute, kuko n'umubu nyene notakara inzira yaciye. Urumva rero Ntare arahari. Ntare ingenda bereke message cyangwa ndabu je natangaye kuva umuntu twasanze ko ari kiragi ariko aravuga kandi andungikira muri telefone, andungikira audio
ambwira ati iyo audio yanje ishikirize abafana banje abakunzi banje n'umuntu afise umutima w'urukundo agira icyo amfasha. Bo sico tugiye kwagararako cyane, ariko gusa icyo tugiye kwagararako cyane nuko no gushima, ni ijambo ryo gushima. Tubashimire bakiriho, nagomba shimire bajya abantu banuse jewe ngo nije namutanze ntare, rero ubu ntare yakize. Nikuvuga rero tubashimire bakiriho. Shimira umugenzi wawe mubi, shimira umuntu yatumye wewe ugera ku indi ntambwe. Urumva nikuvuga rero umuntu gusa je sinoshimira ni shetani, mugana na shetani afise novuga yuko arafise uruhara mu buzima bwanje, kuko iyo anzi neza na neza nicara ngata shetani ahari no nkora ibintu bibi cyane. Mugabo mu gihe mvuga ati shetani arahari, Imana irahari, reka nkora ikintu cyiza nirinde bijya bintu nyene bibi, kuko ibintu bibi byinshi turazi ko ari ibintu byande bya shetani. Rero uno munsi ndabicisha amajambo je n'ubu naye gusa Jesse bifise amasantima menshi. Iyo barundi umugore, abagore bafise amasantima turabazi, murambabarira niba ndiko ndabatuka, sikubatuka bwo ndiko ndabatera amashugwe. Umugore n'umuntu afise amasantima menshi cyane, yusakaro agaje tangura kurira. Urumva je rero naje amozozi y'umugabo atembaja mu nda. Ayi wanje je yaraheze, ayi wanje nguma ndayabika mu mufuko. Ikibazo gusa urazi ko hano hari amazi namera abikwa, amosozi rero ameze nk'amazi. Kuvuga rero ayo mosozi yanje yari mu mufuko ndayakureyo nayo nyene ndagira ego. Rero ntare umuntu yari kiragina je n'uje sindamenya neza ko yo ari ntare cyari arindirijwe. Urumva rero ntare yakoresheje indi telefone y'undi muntu, yavuze ati no muntu yagira ariko aramukurikirana nawe nyene yisanze gusa yamaze gushika mu kumoso. Umva aho hantu narahari ari mu kumoso. Sasa yambwiye ati tuko turarondera ukuntu manukino atora amahera makeya, kuko ngo namurungise kwa mama wanje, ejo nzomurungika kwa mama wanje agira ashikirize ivyo n'ibindi byinshi cyane. Naye twavuganye umwanya munini, amugabo yacandugikira audio, kuko twavuganye kuri appel, yacandugikira audio ambwira ati avuga ati uyu ni ntare, mwumve ukuntu naravuga ngo bakunzi banje mwahoze munkurikirana kuri INYISHU media, nagomba nabamenyeshe ko ubu ndiko ndatora mitende. Murambabarira, uyu ni ntare. Ninge subiza inyuma gatoya, audio nayishize muri speed, reka ndayishyire muri voice yayo original. Uyu ninde ni ntare, inge dusubize inyuma mwumve ntare, jewe naguye mu gahundwe, inge twumve kandi. Bakunzi banje mwahoze munkurikirana kuri INYISHU media, nagomba nabamenyeshe ko ubu ndiko ndatora mitende. Narose umugira neza aranjana kumvuza, nagomba ndamutse mama wanje nkunda cyane n'abagenzi banje bankurikira kuri INYISHU media. Urumva iyo nukuri hari ugutwenga, nuvuga n'ikigumbagumba haje na umva n'ugutwenga n'umunezero, birababaje kandi biragize ego. Sasa uyu ninde ni ntare, nukuri ndanezerewe bimwe biteye je sinzi ngeno bivuga. Urumva ikiragi kiravuze, abantu bavuga ati ngo bahebi yake no yamutaze mu urakazimero yigwako. Umuntu yavuze ati ngo bahebi yake no yamutanze mu kuzimu, uyo si umuntu w'ukuri. Kandi nimba ufise ubwenge abwo usubiza amakomentari inyuma yigeze gukomanta kuri INYISHU media uvuga ati ngo bahebi yake niwe gafise uruhara kamutanze ntare mu kuzimu, urabiye komentari ukayifuta, kuko ni igicumuro wakoze. Kandi jewe nukuri narakubabariye, mugabo sindakubabarira neza utaravuga ati jewe mbabarira bivuye ku mutima. Sasa uyu ni ntare, ndibaza mwumvise amajambo ajeje kuvuga, mwumvise amajambo iyo yindungikiye ejo saa 3 z'ijoro, kandi yashatse kuryama ngo imbeho gusa ariya imbeho ni nyinshi. Jewe rero mvuga ati eske
bivanye nuko wigize kuvuga ati ngo je narigeze kuba umusazi ngo narigeze kuba umutupake ngo bankwe mu rutana kandi ufise mu kumunsi hariya naho nyene ni mu rutana. Rero jewe uyo muntu yamukurikirana ntare zogerageza je mu gatondo cyangwa no munsi nyene ndaho ukuntu tuvugana nawe canke niyashika nce ndamurondera cingiriki nce ndamurondera je ndamwironderere nta uyo mutama nimba ari umutama nimba ari sinzi ko ari umutamakazi sinzi urumva rero kugira iki nce ndamubaza amakuru ya ntare ukuntu ameze cyangwa icyatumye nkwiba urumva ya kuko ntare yari yamaze kuba umustar. Attention, yari yamaze kuba umustar, ntiyari kubura umuntu amugira iki akira. Nimba wowe ufise nimba wowe ukadukurikirana uko nyene ngo kajya nikabahebi yake kajya nikadadasutwa kajya nikakuze kajya nika swing canke kajya nikakoresha umwanya wa kesi, ariko arundi muntu akaduha agaciro avuga ati kana kagize ikibazo bahebi yake agize ikibazo xira agize ikibazo ntegezwa guseruka. Je rero ico kintu na ntare yarambye ati n'umuntu asanzwe adukurikirana akurikirana ibikorwa byacu niwe gusa ngo niyo yambwiye. Je nagumye ndamubaza ati none vyagenze gute kugira je shikinga mu rutana ni uva n'ubu nyene aguma mucisha ari amuzanina muga. Rero Imana ishimwe kubagize iki goto tumaze kumutwa kwitwara muri nani mu gipolisi gushikana kurondeza umuntu bati kurondeza umuntu yatakaye kandi afise imyaka bamusaba ya madentité n'ibindi byo byose bamaze gushikayo mugabo ni hatari rero abasenga cyane basenge cyane abadukurikirana ni mukomeze mudukurikirana cyane. Ubu rero tugomba duhindure Inyishu Media igomba ibe Wasafi yo muri Tanzania. Tugomba dushira nkuko muramubona amateleviziyo n'ayandi mateleviziyo mu Burundi ahorashira ko ibiganiro tukashira ko ibiganiro bitandukanye hamwe n'amasinema amakomedi atari Inyishu Media yonyene nga mu Burundi. Kese izindi nyene n'iyindi nyene mbona gatoya ni Indundi urumva bashemwe ibiganiro bagashiramwe n'amafilme natwebwe rero nina muga. Rero ari ibindi biganiro bisaba iki bisaba budget tuko turategura vuba nahandi ahantu uzoteramira ukuramo ama stress atari muri Inyishu Media ari amafilme yatwaye uburyo bwinshi tuko turagira tuko turakora tugoma tugira iki tuyazane tuyashire ku mugaragaro urumva. Nukuvuga rero nka Inyishu Media nk'umukunzi wa Inyishu Media eka ndababwire yuko nuwifuza kurombo turi mu bihe bibi nuwifuza akazi turashaka kukamuha. Ariko rero ntaragira ko dutanga akazi kuko ari ibintu tuko turajengajenga ko abandi bantu dusanga imbose dusaba akazi ubu kwanza murongera gato nko kwezi guhere hama nk'itariki imwe murondere ku muce mutangura kudepoza swat ababijejwe barashaka kugira iki bashaka wifanye n'ibibazo za kubabaza n'ukuntu bimeze murashaka kugira iki kugira. Rero Inyishu Media umunsi dukorera ameze uko urabona ayandi mativu usanga bafise utubiro dutandukanye ahantu bakorera ibiganiro ahantu ameze ukuntu natwe twebwe n'ivyo vyumviro vyacu hamwe muzobona ibiganiro gusa biri muri biro mugabo ukabona ari ahantu atandukanye vuba bashaka guteba gato mugabo nivyo biri mu migambi nakare bavuga ati umugabo afana n'imigambi. Kuvuga rero nka Inyishu Media nka jewe ufise ivyumviro byinshi mugabo gusa tuzaba abantu bagira iki badusupportinga abantu badusupportinga barahari mugabo bashaka kubona action rero action dufise na nyene mugoma mukurikana ibiganiro kuko yaba mu bukene buhari nga mu gihugu niko no bivuga si mu gihugu gusa cyacu cyo Burundi muri Afrika ubukene burahari muri Afrika turafise ubukene ariko nko mu Burundi ari abantu bafise aba createur turakreya muri ubwo bukene nyene tukakuramwa amahera uko mukuru w'igihugu cyacu yavuze ati nazogira umuntu avuga ko mu gihugu cyacu Burundi ari ubukene burahari ariko nazogira umuntu agira iki avuga ko ari ubukene rero turabukuramwa amahera bamwe mubimenye niyo mpamvu mukuru w'igihugu cyacu avuga ati na bukene buhari kuko ari abantu bafise don Inyishu Media X-ray bam bahebi yake bahamenda idi fise creativité ariko tubuza abantu bagira iki bashiramwe mutahe. Ariko rero na mutahe turaronka mugabo turacabaho kandi ndafise abantu gutora kuba dufise ugwaruka bavuze ati bajeje amashuri tukabashira muri uyu mwuga kugira bareke kwicara impande y'isafuriya mama ariko arateka no nyane hajya canke kwirirwa muhira urumva kuraba amatelefone n'ibindi no mugabo fedimwa akaronga 10 cyangwa 20 ni action nyene ni experience azogenda agira iki ahura navyo kirese gusa apari ibyo yigiye kwishure no mu buzima busanzwe avuga ati amashuri amufasha kumpatisha elimu nuko no bivuga. Rero abataragira subscribe muri Inyishu Media n'ukuri nimugire subscribe
abifuza kudutera intege inimero zirahari 69 963 552 urumva murashaka kudutera intege cyangwa mukatwandikira muri email mukatwandika kuri Facebook nimba ukunda amafilme yacu dukora muri Inyishu Media genda mu acteur comédien nkaba nkunda umuntu cyane yani umu acteur azoza nga mu Burundi je nka kuraba kuri amahera yanje so wundi ni Jack Chan je ndi prefera kwa Jack Chan ivyo nkina vyose kuko ndamukunda cyane Jack Chan urumva rero nuko rero nukuri dushimira Imana kuba NTARE sindavyemera neza na neza ko NTARE bayakize kuko umuntu yagize kubikiragi ubu aravuga urumva ni miracle rero nuko hama rero eka ndabashimire